nitwa Norbert Rucabihari umumenyesha makuru w'itorokanizo y'amakuru Net Press. Ikibazo kimwe gusa ndacerekeza ku muvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu bihugu byo hanze baheruka kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta ari n'abarongoye inama y'abakuru b'ibihugu byo mu buseruko, bamusaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe nabo. Ubwo rwandiko rukaba rwarashikirijwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'abakuru b'ibihugu b'aka karere. Mbega ivyo biganiro azovyitaba? Wabaje ikibazo yavuze ngo n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Nashaka kubamenyesha yuko iyo mvugo mu Burundi itakirwa neza, kuko sinibaza ko hariho abanyapolitike baba bafise intumbero yo gukora ibintu bitateza imbere abene igihugu. Nibaza ko nabo bantu bandikiye ikete nyenicubahiro Uhuru Kenyatta atari umugambwe wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ico novuga nuko mu gihugu cy'u Burundi imigambwe ihari ibanye neza kandi ikora ibiteza imbere igihugu. Muramaze kubibona yuko bari imigambwe iri mu nzego z'igihugu zitandukanye. Tukanashimira n'abajejwe imigambwe mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ihuriro ry'imigambwe ku forum de parti politique ku bikorwa bibereye bakora kugira ngo imigambwe ibandanye itera imbere. Kandi rero nibaza yuko hari nk'umugambwe w'u Burundi uriko ugira ico usaba mu bijanye n'uburongozi. Nibaza ko umuntu bokwandikira atobara umukuru w'igihugu kindi kitari Burundi. Ndibaza rero yuko iyo ngendo kugira ngo umuntu ashike ku butegetsi aciye mu biganiro twararenze cyane, ahubwo nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze begere ubushikiranganje bubijejwe basabe ahasigaye. Murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe. Nayo bundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe. Ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunganirwe bibera mu Burundi, kandi n'ubu munota murabona ko turi mu biganiro. Murakoze. Dusabe bagenzi bacu kuri radio nkuru y'igihugu yabajije iki kibazo kijanye n'integuro y'itegeko bijanye n'imishahara, kuko biraboneka neza uravye ibibazo bibiri yabajije yarakurikiranye neza integuro y'iyo tegeko. Rero nk'uko yabivuze, harateguwe kandi harongera haremezwa n'inama nshikiranganje itegeko rishasha rijanye n'itunganywa ry'imishahara ku bakozi ba leta bakorera muri iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko yabivuze, harateguwe harigwa kongera harashigwaho intonde z'ubuzi bwose bushobora kuboneka ngaha muri iki gihugu. Ubwo buzi bumaze gutororokanywa, hariho ubwashizwe hamwe kuko busanzwe bukora ibikorwa bimwe, ari naco gituma bumaze gushyirwa hamwe haciye haba mufashe mu nkundire nitize igifaransa, haciye haba icyo twise emploi type, bisigura ko ari ubuzi busanzwe bukora bisa. Nk'uko yabivuze kandi izo emploi type zarahawe amanota, bisigura yuko intebe zose z'akazi ziri ngaha muri iki gihugu zahawe amanota bijanye ufatiye kuvyo bakora, kandi ufatiye no ku rupapuro mpamyabushobozi rugutuma uja kwicara muri iyo ntebe. Rero hamaze guhabwa amanota ubwo buzi bwose buri muri iki gihugu, ni ukuvuga yuko haba hasigaye yuko ushiramwo umukozi. Aha tuvyumve neza, ntihahawe amanota umukozi, hahawe amanota intebe uwo mukozi yicaramwo. Bisigura yuko umukozi aza kwicara mu ntebe isanzwe ihawe amanota. Muribuka yuko mbere hahimirijwe nuko abakozi bose ba leta
mbere n'abakora mu mashirahamwe yegukira leta berekana neza ico umukozi wese akora. Hajya ntivyari ivyo imfagusa, bisigura ko twari ko turitegurira iyo politike ijanye n'imishahara. Rero ubu abakozi ba leta bamwe bagengwa n'itegeko twita statut général des fonctionnaires, bamwe bose barashizwe muri ivyo bibanza, muri izo emploi type uravye ico umukozi wese akora. Rero ubu hasigaye yuko ayo mashirahamwe yigenga mugabo akoresha amahera ya leta nayo yisunga iryo tegeko. Ico nobabwira nuko haba iyo tegeko rijanye n'imishahara, haba n'amategeko mperekeza yose yaramaze kwigwa n'inama shikiranganje, hakaba hasigaye yuko ashigwako umukono. Ico nobabwira rero nuko botenyenya ayo mategeko agashigwako umukono, gutyo bagashobora kuyisunga hariho icanditse. Nayo ubuya ico umushikiranganje yabahamagariye nuko bo kwitegura naho nukuvuga witegura no ku mutima, ukamenya yuko ukaburitegura yuko bijanye n'amategeko agenga ishirahamwe canke rinaka ritegerezwa kwisunga iryo tegeko rijanye n'imishahara ya leta. Ico nosigura kandi ico nosigurira abariko baratwumviriza mbere no mu menyeshamakuru ni cane akarusho ko abakozi bari basanzwe bahembwa, mbega akarusho rizanye n'aka. Mvuze mu majambo make nuko nta mukozi azosubira arangaguzwa ngo jewe ngo mpindurira ngende gukora hariya ngo canke mpindurira ngende gukora hariya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Kubera iki? Umukozi wese azoba mu mushahara wiwe harimwo ikijanye n'ico akora. Bisigura rero ntushobora kuja kuraba ngo jewe mpemba ngo nk'umushikiranganje ngo nk'umukozi akora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo canke ngo nk'umusirikare ngo canke ngo nk'umucamanza kandi atari cukora. Rero iri tegeko rije gutekanya abakozi bicare ku kazi bakore batariko barangaguzwa, kandi burya nitije igifaransa na administration publique ikiba stable igatekana kuko abakozi nabo baba batekanye. Murakoze. Aho nyene hariho abafise impamya bushobozi za licence agrégée bashobora kuba bafatwa kumwe n'abafise baccalauréat ya gatatu, bo babona kumengo ariko bararenganywa, bo muraheza mukababwira iki? Nkuko nabisiguye, hariho abafise baccalauréat agrégée na baccalauréat ya gatatu, bose bakora muri poste fondamentale. Nukuvuga abakozi bose bakora muri poste fondamentale, murumva ni emploi type isa imwe. Nukuvuga ayo mahera ajanye n'ico nkora, yabo mu baccalauréat agrégé canke mu baccalauréat wa gatatu baca bahembwamwe kuko bakora bimwe, bose bigisha muri poste fondamentale. Mugabo uwo mu baccalauréat agrégé hariho icaca murusha kuri salaire de base, aca murusha kubijanye n'impamya bushobozi. Nukuvuga ntibaheza ngo bahembwe amwe umushahara wose, mugabo bijanye n'ico akora bose bakora bimwe. Abakozi bakora mu mashirahamwe yigenga canke akoresha imitahe ya leta, amanota yabo ajanye n'akazi bakora yaramaze gutangwa canke bizokorwa mu nyuma? Erega ayo manota ntahabwa abo bakozi nkuko nabisiguye, ahabwa emploi type. Mu ayo mashirahamwe rero akoresha umutahe wa leta, niba gerageza kwisunga iryo tegeko rijanye n'ibishahara, bazoraba yuko emploi type zisangwe zihari nabo nyene zirimwo, bace bagisunga bijanye n'amanota aza yarahawe ayo emploi type. Murakoze. Yabajije kandi kijanye na déblocage ya carrière, ati bizokorwa gute? Ego murakoze. Kandi nivyo nkuko yabivuze, hariho itegeko shikiranganje riherutse kwigwa kandi riryongera riremezwa n'inama shikiranganje rijanye nukuduza amapete abakozi ba leta bagengwa na rya tegeko statut général des fonctionnaires uhereye mu mwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka turimwo. Ivyo byafashwe byisunze kubera ko muribuka yuko hari harahagaritswe amanari kuhera muri uwo mwaka wa 2016. Ariko rero tuvyihweje, umukozi ntategerezwa guhagarikwa ukuduzwa kw'amapeti kubera yabandanije ahabwa amanota ajanye n'akazi yakoze.
rero twariyumviye tuca turasaba yuko boshiraho iryo tegeko rituma amapete y'uwo mukozi aduga. Ntibisigura yuko tumuhaye amahera mu iyo myaka, ariko amapete araduga ku buryo bw'uko nitwagera guhemba abakozi ba leta twisunze iyi politike nshasha y'imishahara aca hemberwa ku mapete yarashitseko. Murumva twadugije amanota gushika ubu, nukuvuga aca hemberwa kuri amanota yaragezeko, kandi biramudugiriza n'agashahara, kubera nimba wahemberwa ku ipete ritoyi ucikubu bacaba uturaba amahera wategeza guhembwa uravye ayo mapete washitseko. Rero nuko bizokorwa nukuduza amapete gusa, ariko amahera ntayo bazoronka, kubera ivyo ntivyo kunda, kandi noneho twaramaze kubirengana. Eko, iki ni kibazo kijanye n'akazi nyene, ariko je ndagitumbereza ku muvugizi wa leta. Hari abakoresha bigenga na cyane cyane, rero ugasanga bariko bakoresha abakorana bushake canke bakabaha intica ntikize. Mbega leta hari ico itegekanya kuri abo bakoresha bigenga usanga bo bariko barinjiriza amafaranga, mugabo abo bakoresha nabo ataco bahanoba? Mu bisanzwe intumbero ifata abarundi bose. Iyo bamaze gutanga intumbero yaba wo muri leta cyangwa wikorera utwiwe, ndabyitwa nkuko bivuze, intumbero y'igihugu nta numwe isiga inyuma. Sinzi ko nyumva.